ibintu byo kwambara ibintu by'iboka ku mazi ambara iboka mani izo ni iboka zo ku muntu kandi wowe iyi ni pampers man byo ukayerukiza turabipfa ambara ndayijana n'umutambara ambara usinabyumva imana uko ndikiye ntuzwe ariko kirisi Nuna mate tuteni wana narihenze nawe kiwango myaba pekya mwana sana aya mwana aratwe twabajingara none ngo tugowa kwikingira coronavirus ariko tuko twasanga icupa rimwe none numva ko tatwambara agafukamunwa kugira akamaro ko gafukamunwa nako kudukingira kugira impemu zugwaye coronavirus nizigushikire none si ntibayita iboka muntu urasibuka munwa agafukamunwa karega kambujije ko ishuri sohoka abantu soma rero ntuhavunye nduza coronavirus ekaye nukuza turakanywana nuko rero kuko ko ndoshye ucufatwa ugakwiye ko ucufatwa ko mwega maduha dusangira ushira ku munwa nanje shira ku munwa mugenda gwe no se mpamvu ucu wambara ku munwa kunywa ushaka kunywa nkeya wewe kasha wakanywana Jackson we patro muri mubikinga ineko namara kuna mwana ntuzeye itamizi ngo azozarambara ntuzeye papesi umabambe ntuzeye papesi n'agafukamunwa naho kuturinda corona ngo coronavirus ngo bibisi asaze wanguye mu Bufaransa aho yaraye nagenda gafite mu modoka ntandakambara hanyuma nashaka kubwira yuko ngira ngende nafata isafari nje hanze jagusigira urugo kandi uzofata neza rasubira hari rakwiye nta jewe je nanje nta n'umusuma ngaho cawo zasubira hari rakwiye yewe nitanzi kurarira wawe akajagari nkeneye ndabaza nk'abasore mukura kuranya abakobwa ngahi wawe imisi je dashushe muri Yesu ubona byabiye nahevye pe asha narahevye ubunsigi ni wapfema ni urutuzi ndabimenye yuko arabintu mwagiyemo mw'ivyo ko nibiyere oye nibiyere narahevye urugo rw'iwane rukaruhindira ihoteli zomora irangende imodoka ndayijana ndayisiga kwa wamuzi wanje cyashikana kwa aeroport kubera nabonye nto yisiga nga mugende imari barinde kukaruna virus pardon ariko ejo nunze magati yaje kubaraba ngaha nzi ko yabatefunye kuko nari namuhaye ibintu sura ntiyanterefonye ariko nibaza ko ashaka kumbara rye byo kwitongo ibijanye n'imirimo nibaza yuko ndashaka kumuvugisha ngeze hanze canke sinzoteba yo kwanza yego nzotuzanire hanize agakanda nyene yabonye ukurengeye yego sawa imani barinde Carolina please wewe nani wewe petit tufungue gate petit navuyeyo kweki nukaje umuryango kera zamani uno munsi turakora umutakiya ego aho mudemu urabona ko mu VIP man rya mu sana manu turakora umuti sana kweli ina mwereka hamwereka ko ari wanje
Arakema kweli. Ataipenda. Kiti wewe n'ijwi ryaragiye manje. Manje ryaragiye kubara kweli ganja kandi rero mani bazi ngo mwene ngo dakijijwe ujya dukinakumana man. Dukinakumana vraiment utrakijijwe bose azi yuko dukijijwe mugabo tukakibiriye. Wakaye ni mane kacho. Mazana rusose mwana mwazutunde. Mwazutunde. Zama rusose mwazutunde. Man uragwaye. Wambe agafuka mwaye na kimi none. Mbere mubwire macho bari byatuzanye kwanze. Bari byatuzanye inzoga. Mbita rero. Ujya mukobwa rero uvuga yuko amaze gushika. Yewe uvuge yuko wewe wigira umukozi. Peti yangu kwa kazi kuja kumugongo. Nanajya twamusangira. Je ndi mukozi yoyo. Watu umenye dusangiye gamani kiya ina birabukijwe uri kwa nabi. Akaya rero kurasarisha Tino wangu yuko nabi. Uri kurasarisha none mani turi twase kana ngamu ya twese. Ukashizana mudemo kashimura nawe nyine kwa ina ndi. Nda guhama hera peti. Bandeka ndakwiriga yega je. Mahera asigaye. Mafaranga ndebe. None bigenda gute? Ari mitere peti. Bigenda gute? Ubiza no kuva yuko. Kuko sagiye kuba nkuru muti. Kora umuti ndaho. Uva yuko. Wigira general. Cinda mubaza ko afise umwanya. Aho uri afise umwanya asha. Yewe, uramurara? Kira baba. Nukuri. Ndaniga bondega. Nukuri. Numusakora umuti kweli. Wanzumvise. Numusaje. Kuri babiri. Wewe uha umukozi. Jewe amafaranga naguhaye babizi. Uva yuko rero. Ndanagufasha kwidirisha shauje. Nuko. Wemera urare hanze. Nakara hanze urabona. Ko amafaranga. Ndogo haje. Ko amafaranga kweli hajya je ndigira umuntu nyine teka kuntu abizi mani. Mane. Kuko imana icyo rishe nakwemereye. Yo kwera. Abakoze umuti. Ubuze umwanya mwese. Kandi mwaze ko afise umwanya kwanza. Rega twasha gupanga ugasanga dupangiye usama. Usanga twiziye gusomera. Usanga twabura umanzi. Umviza rero. Ni telefone kugenda mwaze. Oui chérie. Bisous. Ego ndashima vraiment ndashima. Oya andikwa nambaye agafukamunwa wangu. Rega icyo ntibari gisoka neza. None urafise umwanya gashege. Urafise umwanya. Ntavyuka igisa. Okay, umvise renda kwereka. Numunsi jewe naruhutse kandi nifuza ko nduhuka numva amajambo meza mburiwe n'umukunzi wanje. No kuvuga yuko rero fata tagisi kuva mu Kinindo gushika mu Kamenge bitanu ngira barakuza. Basi nta kibazo nahoza naho fatya dinire jewe ndari. Yego shiri wanje kandi turarara. Numukozi ngaya. Numukozi wanje, ufise umukozi wanje. Fise umukozi gusari kwazana ngo ufa ujinzi wapana mwirukana kabisa. Okay, wewe tunyaruka rero, kugira ngo ngira ndagukumbuye. Ndagutegereje cyane pe. Ndagutegereje cyane baby wanje. Mwana. Wajoye. Naje ndajyohewe kabisa. Kandi yishimye ndibaza n'umunsi w'abana. Sawa ugira ningoga rero. Sawa. Kitia. Uti jombo? Sawa, akandira kazi rero nibazi mpaye manje. Nje kazi kazi. Pesa. Ako bunyegira. Wanachukua wanaweka imwana. Ni ndani. Sawa. Okay. Wonzi. Manje ngumenda kwereka ko nza kazi kaniko
abone ko ndi umukozi neza ndacapa akazi kandi rero nshapa ndiko ndanwa ngiri narikizaha kugira nyine abone ati umukozi wa kubera kandi wishinge kuboregwe mane uze kumara amazi jakazi ndakazi bone ushishaka ntamba asanga none ntagira shuku bunyene yaje we akazi genda kazi manje sawa petit ararinde ko umukozi yabure ngone igisupu n'igisukari majani Maria we sha hapa yibaza ngo ndumukozi ararindira bure sha mugaba abakobwa barahendwa muka muri kigongo sha we nazo gusa ukera we ntafyina namwereka kwe chinchaua igisupu n'igisukari majani Maria we Maria we igisupu n'igisukari majani Maria we Maria we igisupu n'igisukari majani Maria we ariko ikintu kimwe imwamba yagapfa ku muntu agapfa mama we Maria we igisupu n'igisukari majani wesha ani obali chasi obali the boss ni hari Kitane Sebasti. Ichana chinsa we. Unaona kwa sawa. Everything is gonna very good. You may say very very nice. Chai. Mwako isno. Wamiji. Achai wanyika. Nuli wachiji aliko. We petit kutamba reno. Asha mawutana gishika. Nishika. Umukozi yona kumbe mukane. We petit. Waza zikakuzana? Ndakazi boss. None we kubereki. Ari kana nawe. Umvisa rero. Cyo nanje hanayigiye kugura irangi. Kugura irangi dufitanye program. Oya, bazumvise. Ndakwandikira ngaha kugira ngo ejo bazoyisige ibya pafu bayihindure kugira ngo uzosige hameze bien. Era binyoni. Oya, ijya kajya nakana ka esthétique. Nakabonye hanze nyene. Yego none reka tu nje kuganira kumbe. Sheri. Wambonye? Nakuona kabisa bwana. Fresh. Oui. Karibu leo. Koze cyane. Sawa. Wahanywe? Ewana gusa nuko ndahaba mfise irungi ryinshi cyane. Aha ubanzi yumisho. Niko nibaze n'umunsi ko umusiraheri irungu bidasa kunyica. Suko. Ariko rero. Ndifuza kuganira byinshi nawe. Sawa? Nibaze ko waje utihuta. Musije na utavyumva. Okay, nanje ndahari. Okay. Hamanda kubati. Tumujua ndumutse. Wow. Wewe sumo iyo ni foto. En fait, il ni affiche y'umuririmbyi Adenduwani. Abanga, No, ya. Ndamukunda gusa nashatse ko ndamafisha ngaha. Nimwe yari donc yaririmba indirimbo arimba gospel kana kumva bakina masinema agisweho yitwa Paradiso bani ntayuzi mwe yaririmba kakarimbo kava ngo tugeze mu bihe bya nyuma kakarina abandirimba nkunda kuririmba bumva ndi kava muri akijijwe so aha mu misi ye nawe ngiye kuzoshira kuri foto yawe ngaha iyi ngaha ku mutima aho mari nzira giwaye mu mugongo nindi zoshishira ngaha yes ariko rero foto yanje iwawe
no problem. Uvuga yuko rero ngiye guhindura inzu urayisiga irangi kugira ngo nje muri Amerika ndagusiga ahantu heza. Amerika? Yes. Oya nonsiga. Ugiye kurondera abazungukazi? No, nta musigeje ga. Nta muzungukazi aza gusoma. Ntunkangishije ibi vy'amajungu biki. Tuzogenda tuja. Usige. Basi, okay. Ashe, oya na. Basi, ibyo turaza kubivugana. Wagenda usiga. Wasanga bakonu wawe. Tugende kumbe chumba nimba risho kunywa turaza kubifata na twazo next time. Urafise ubushuhe? Yewe. Ubushuhe cyane atarabona na vantateri yahagaze niki kwirangira natsa. Ya. Ubisanye. Iseko atakibazo. Akibazo? Kumananje. Kandi iseko zo susura ku isho mu gatondo rero zo. Ne tushaka nora? Tutavyumva. Aha. amaze gukirika shwara ubuna bikwe bizarashye ubuna isaza amaze kwenga ubwo yuko ndaza guteka ya hani bila ya yarangi sawa mama rero n'ukoza sune oya wafrawe usoma jena ndafise stock mu kibazo aho nukuva yuko wewe uza gutelefona kidukura ajya kwibarabara uvuye aje mu giwani hani twamaze uvuye wani hazi so chatira dusangire kabira ajya ku mutwenzi bare mutwenzi bare ntakomeye Usianga, usianga. Uri tsukusiga he. Nta. Nchumanga. Unyezi nk'umugore wawe. Kandi sindi ndumugore wawe. Niwandaranye no. Sinarenga. Ese twarivuga? Twarivuga. Nawe utsukuza kutazanye umugabo murara. Ibyo nitwigeza twivugana yuko wewe na je tugiye kuba abagore ubunyene. Ibyo ni muri we n'umugore je ndumugore uri umugabo. Barakudulitiranye ibintu. Oya none wewe ubu wamaze ko umugore wanje gute? Ibyo ni mu yindi minsi sheri wewe kare ndacerewe ugende hamuraza kuguhitana tugiye kumutwenzi bare twinjowinge no problem. Urava ku kazi usanga aha kwanza amagara none ndakubaza amagara mukadogo wa muhama hera aje gusuminyama uyu munsi ujye ubugari ndagusongeye yamba utari bwagera ubugari bagusongeye none kuvuga ngo twararanye ngo none abagabo bose mwagiye murarana je twaryamana twararanye none wewe wari none hari umugore n'umugabo bakuraje ntabwo oya harira ko atamugabo wari bwaryamana none gushika ubu ucuvuga yuko twararyamanye tutaryamanye uyu munsi nakubwiye nti narushitse none bose bace baba abagabo bawe mugabo wanje niwe twararyamanye Kadogo mamagarira ahubwo tumama yaraje gusoma we Peti Please wagera uje Petiam Uratsikora kwenda kukatu Asha jeyo kazi kweli Nimiriche chincha uwa nimiriche kukongera Edi mahe Umbiza Kato umbiza Ngira umukobwa umukobwa Awe sengini Ubunyene Peti kwa kazi fanya bio waze kubwo bukibida bwa jamaboko Peti kwa kazi wumvira uyica wumvira je Peti ya wumvira nyangura wabaye inyama Peti namana kuinyamaza inyama naguha nakubwiye uzima na muhono gusa Okay urengana kwerekeje ubugenda kwerekeje ubugenda kwerekeje toa mchafu ndani ya toa bana pimba
wasibwira kwezi. Wasibwira kwezi. Nakubwiye undi umugore wawe. Utavyumva. We kubrito. Ukina munganisha. Wo. Inde. Wasubwiye? Indegeze. Wananga no kwinjira mu nzu wanjye. Zakazi. Wananga kwinjira mu nzu wanjye. We, Kati. Oui. Njone konyesha. Nyamba muri ko muvinira ko filme mwebwe. Nibiki mwebwe? Kati. Eba. Yari imbarangama. Wewe ni bikiga. Umbiza rero. Ivi mukina. Ntabwo rero kunkora. Umbiza. Nako nafina. Sokere kuvanga ukomeretse wewe. Mbabarira basi. Kite. Urumva nyumva. Gishumu. Petit gishumu. Bagende. Amazina makuru fise. Bisaba sinje. Uje. Sinje. Ushaka ndakaza. Sinje mu nzu hasi. Wasubwiye? Wasubwiye? Sakabaka we! Utinyasha! Wasubwiye? Ugenda. Rimwe kabiri gatatu ugenda. Umviriza. Bamaze kubona inyamukuru bazikata kuri bushe. Zingurube. Njya ni icumu. Ndazi kumenyera akabenzi. Umunsi ndagukata. Amakuru fisi. Ndagukata ukuguru. Wongera kurya. Turagusangi. Jewe sinagica umwuga n'umusigo byinshi. Urapanga uko nangishije kintu dedewe. Mana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Araki barahanu rero nukuvuga mana yase kunyumvira yarase kukumvira. Yarankoresha amakosa. Ndagusabye mwakiye mu bwami bwa bw'ijuru. Yesu nashaka kumwica ariko ndamaramaje. Kuko yarakuganiye ndetse naje yarayankoresheje amakosa. Umvirizi waganugenda. Njaye. Rimwe kabiri gatatu waganugenda. Kakumena umutwe. Waganugenda. Araki baranurira. Koma shetani. Mungu wangu asante. Nakupa shukrani hapa. Hewe. Unataka kirara moto. Unataka kupasha. Sasa kumbuka opeti. Posiba ngawe. Urakunda kuzaza na karani. Mani, yamereze uzani ko hajya. Iyo nzoza bakajya. Nzoza bakangisha. Urabaza umuti. Yo. Ego. Sitapini na mari. Yafa kikaruka. Tufikira kwa nyumba kumi. Wapi? Oya, haja na garufu. Vitenda.